turabahaye mwiriwe canke mwaramutse kuri no channel kuri no chaîne yacu ya YouTube Agri Protein Farm. Nkuko twabitanguye ino channel ivuga vyinshi vyerekeye uburimyi n'ubworozi. Twatugize imisi tuvuga ubworozi bwerekeye ubworozi bw'amasazi, ariko uno munsi tugiye kuvuga vyinshi vyerekeye ubworozi bw'inkwavu. Ubworozi bw'inkwavu rero muri kino gihe muri no misi n'ubworozi biriko bwijukirwa n'abantu benshi cyane borora, kanatsinda n'umugambi ushigikiwe n'igihugu na leta. Leta mvyeyi leta nkose. Rero uno munsi tugiye kuganira ivyerekeye ubworozi bw'inkwavu. Natwe uwo mugambi ntiwadusize inyuma, kuko muri kino gihe kugenda dukora tugire innovation nkuko abandi bariko barabikora. Okay, so rero natwe twarabitanguye. Uno munsi rero tugiye kubereka ubworozi bw'inkwavu twamaze gutangura. Ni inkwavu nziza cyane, n'ubwoko bw'inkwavu nziza cyane, inkwavu zigwira n'ingoga, inkwavu zidakaza ingwara, inkwavu zipima ibiro vyinshi cyane, inkwavu zivyibushe, inkwavu zisa neza. Okay, dufise ubwoko butatu tugiye kubereka. Ubwoko bwa mbere hari ubwoko bwitwa New Zealand Brown, hakaba na New Zealand Red, hakaba na California, hakaba n'ubundi bwoko bwitwa bw'inkwavu. Rero uno munsi mugiye kubibona. Okay, tugiye kwatira ku mayange gatonyi tubereka buno bworozi ngene twabutanguye, ariko turabizeza neza yuko tugiye gutegura video nziza cyane yerekeye buno bworozi twatanguye. Hama rero nkanabibutsa yuko ino channel rimwe turavuga turakoresha ururimi rw'icongereza, ariko no mutwishineho dukoresha ururimi rw'ikirundi kugira ngo buno bworozi babumenye, abandi barundi babumenye. Rero nimba ukeneye kuzogura intuzenye, nimba ukeneye kuzogura inkwavu zo gutangura gutunga mu bworozi bwawe, karibu cyane, karibu muri Agri Protein Farm. Tubafite inkwavu nziza cyane, inkwavu z'ubwoko bwiza. Ntibabahenda abandi ngo bafise inkwavu nziza iki niki, oya, karibu wirabire, ni inkwavu nziza cyane. Natwe uzobishingira intahe, uzobishingira intahe. Karibu rero. Okay, rero ngenda bereke aho tuzitungiye, twaramaze kubitangura. Mirabire, rero mwibuke kugira sabone, mufite ndajya handitse sabone, canke handitse subscribe, hama mu clickeko, mufyondeko, mwongere mu gihe handitse partage, share, musangize no video, mushobore kwisangiza abandi bantu benshi cyane, abagenzi banyu, inshuti zanyu, babone yuko mu Burundi ubworozi bw'inkwavu buriko burijukirwa cyane. Okay, karibu rero, karibu nyirabire. Okay, so turinjira rero, turinjira. This is iyi ni ntuzenye ya mbere, iyi ni room ya mbere, kubera dufise room zitatu. Dufise inkwavu nyinshi cyane. Okay, room ya mbere rero ngiyi inye, nkuko mubibona. Wow, ni inkwavu nziza cyane, New Zealand nziza cyane. Wow. Murabona hubatswe na structure ya novuga ya kijambere, modele igezweho. Okay, ziriya zose, izi zose mubona nizo. Okay, bw'inkwavu. Wow, look, twavu twica cyane. Dukura n'ingoga, nta ngwara zizikarira. Okay, ikindi national bibutsa, hari aborozi benshi bagura inkwavu bivanye n'ukuntu ziba zarakuzwe, ukuntu ziba zaritaweho zikivuka, ugasanga baraziguze, ugasanga muri ico gihe ntizibakundiye bivanye n'ukuntu zakuze, donc ntibazitayeho neza. Ariko twebwe urukwavu turukurikirana kuva rukiri mu nda kwa nyina, turukurikirana kuva rukiri mu nda kwa nyina, kugira ngo azavuga urukwavu rwiza rumeze neza, kugira ngo n'umuguzi azoza kutugurira zizobe ari inkwavu zimeze neza, zizonyaruka gukura, azoronka inyungu n'ingoga, zirondoke n'ingoga, zivyare n'ingoga. Nkuko rero mubibona,